yumvise ataco yobuye caramubwira nti reke tubasamiye genda urangure amasuguru y'impene 5 nzokwereka aho yagira ahibujumbu kuko nafise akantuze gatoyi ahakoteza nziyo nzokwereka aho bagira ubwatsi ziriho n'amazi kandi mu minsi mike nzogurisha acarabimwe yiruka ku isoko aragura izo mpene arazizana haheze amezi abiri agurisha presque rodobe y'amahera n'amahera rero nyakubahwa munyeshuri ubusaba guhera dukeye naho twaba dukeye ukagira nk'akantu gatoya kurusha ejo uzokurako 50 ubike 30 ayandi 20 wibona akanyota niyo conseil murakoze. Aha ni ku ishuri kaminuza yitwa Institut Supérieur d'Entrepreneuriat et de Gestion iri mu Kanyosha. Aha rero abanyeshuri biga kuri iyo shuri hamwe n'abagwizatunga babaye bari baramutse bakorana kugira ngo bahanahane ivyiyumviro ingene urwaruka ruhejeje muri iryo shure rushobora kwiteza imbere rutazeye inze. Aha rero bamwe muri urwo rwaruka bariko biga kuri iyo shure kaminuza barafise indoto. Nitwa Uwamahoro Josiane, sanzwe niga ngaha gisata ca entrepreneuria. Muhejeje inama ibahimiriza kwijukira imyuga, inama wakuye mu inama twabonye byinshi gusa ikibazo gica kigaruka ni ibintu bidusaba imitahe. Imigambi turayifite ariko udafise umutahe nyamugambi uca usanga ugumye muri wewe wenyene. None icyo gihe mubona muzoca mugira iki kugira ngo muronke umutahe? Muzitura leta, muzitura abantu? Nibaza ko leta icyo kibazo irakizi kuko ntiturabambere binjiye muri ubwo buzima cyo bari muri ubwo buzima turiko dukwirikira abandi tubisangamo. None nkamuronka umutahe indoto yawe no gukora iki? Ku ruhande rw'iwanje hamwe nshoboye kuronka umutahe noshobora gukora umugambi wo korora uburimwe n'ubworozi mu gihe habonetse umutahe bivanye n'uko ungana. Leta yo musabye leta icyo tuyisaba nkamwe bishitse tukiyunga tukaba hamwe tuyisaba financement kugira ngo ishobore kudushigikira mu migambi kanaka twaba twateguye gukora. Nitwa Oscar Ntunzwenimana, niga kuri Institut Supérieur d'Entrepreneuriat et de Gestion de Projets aha mu Kanyosha. Yego sanzwe ndi mu mwaka wa 2. Murakoze. Iyi nama yadushitse ku nyota kuko umukonferansiere wacu yatwubahuye aratubwira ko tutotinya nyabona twotangura kwitunganiriza imigambi na cyane cyane duhereye ku bintu bito bito. Aho hambere hahise umunyeshuri yaraheza ishure agacaronka akazi muri leta, ariko ubu siko biri. Ego abize barabaye benshi, ubuzima bwo butera buba buke. Rero twebwe nk'uko iri shure riri ngaha mu Kanyosha ryaravye hirya no hino, ryararavye ribona yuko urwaruka rutoheza amashure ataco rufise rukora. Rero baca bashinga rino shure kugira ngo umunyeshure aheze ishure afise intumbero, afise vision y'ico yokora kugira ngo bikunde yiteze imbere mu buzima bwa kazoza ndetse ateze imbere n'igihugu camwibarutse. Akamonotera urwaruka ruriko ruraheza amashure rwiyumvira ko rugiye kuronka akazi muri leta, ivyo bobikura mu mutwe. Nyabona boja hamwe mu makoperative, mu mashirahamwe atandukanye, bakagerageza bakiyungunganya, hama imigambi yabo igatera imbere, kazoza kabo keza bakakitunganiriza. Imigambi ni myinshi, imigambi ntibuze. Yego turavye nk'umugambi wo korora inkoko, umugambi wunguka cyane. Turavye kandi n'umugambi wo korora ingurube urunguka cyane. Naho twoja mu bintu vy'uburimyi, iyo yose n'imigambi, nukuri imigambi ntibuze.
kandi umuntu naho ataba afise kapitale, umuntu naho ataba afise umutahe, birakunda ko akora projet kanaka. Leta twoyisaba ko yogerageza igafasha ugwaruka mu kuja hamwe mu mashirahamwe, hama bikunze ikabaronsa imitahe, ubwo gwaruka nago bamaze kuja hamwe rukiyungunganya, rukagira imigambi yago, hama rukiteza imbere ndetse rugateza imbere n'igihugu cagwibarutse. Umuhinga yatanze icigwa arasigura igituma yatanze ico cigwa n'ingaruka nziza kugwaruka ruba ruhejeje amashuri mu gihe gwize ibijanye n'imyuga. Je nitwa Kariniya Masumbuko, nkuko nabivuze ndumugoronome nivyo nari nize, umugabo nahavuye nza gukora mu bintu byo kongereza amafaranga mu miryango. Cari gishingiye ku mpinduka twogira mu buzima bwacu kugira ngo dushobore kurondera ibikorwa biduteza imbere, tureke kuguma twiyumvira ko amashuri yonyene yodutunga, kubera yuko atanakazi kakihari niyo uhejeje amashuri atakazi uronka. Abanyeshuri barashyira imbere yuko atamitahe bafise minini igira kumbure iki cingiro muragisangiye. Oya, je ntitugisangiye ku banyeshuri batangura. Ku ntango ubanza ukadandaza duke duke, ugakora icyo ushoboye wowe ushobora kwikorera n'amaboko yawe, hanyuma hagera aho ukenera uburyo bwinshi ugaheza ukabusaba. Nibaza ko bafatanije n'imiryango yabo, bafatanije n'abandi bantu bashobora kugira utuntu duto duto. Navuze ko bashobora kuronka udufaranga duke duke muri association, mu ma club sportive, mu ma cooperative, wotangura ukuntu gutyoye, mugabo ntibohera ku mitahe minini bohava bahomba hakiri kare. Biravuga ko mu bihugu bivuga icyongereza biteza imbere cyane abanyeshuri kurusha mu bihugu by'igifaransa. Icyo cyongera muri iki kuba biva kuki? Turavye mu byo dusoma canke mu bivugwa, urabona ko ariko bimeze. Urabona ko mu yandi ma universite abanyeshuri bo mu bihugu by'icongereza baza bafise imiduga myiza, ariko ngaho iwacu ntidukunda kubibona, no mu bindi bihugu bivuga igifaransa ntidukunda kubibona, kuko abo muri ivyo bihugu by'ivyongereza batumye abana babandanya gukora ivyo bibiri, biga bongera barondera amafaranga. Mugabo twebwe twabanje kwitaho ivyigwa kurusha ibindi. Tera kama rero abanyeshuri bo b'abarundi mu bijanye no kwiteza imbere. Ndabahamagariye gose abana bose, aho umwana agera hose, ko yorondera ikintu yimarira, naho yoba ari muhira yorondera akantu na gatoya yokora, naho yodandaza amayinite, naho yodandaza dutumbura duke, mugabo ashobore kwirihira basi na bus, ashobore kwirihira amayinite wenyene, bareke byose kuguma babizeye ku bavyeyi. Abavyeyi nabo barananirwa, abavyeyi nabo bararuha, kandi bica bituma bose badatera imbere, kubera yuko abategerezwa gukora batariko barakora kubera ko babuze akazi. Umuyobozi w'iryo shure Mendayizamba nawe nyene hari ico yashikirije, hambere yanasavye leta ko yoshira inguvu nyinshi mu mashure mwenayo kugira ngo urwaruka rwiteze imbere, mbere ruce ruteza n'imbere igihugu. Yitwa Mendayizamba, ni umuyobozi wa Institut Supérieur d'Entrepreneuriat et de Gestion, ni ishuri ryo ngaha mu Kanyosha ryigisha ibijanye na entrepreneuriat. Cyane turafata nk'icigwa ico no kwita nka sujet du jour, tukarondera umuhinga en conférencier akaza akadusabikanishiriza ubuhinga afise, tugira mu bintu bitandukanye bitumbereze cyane mu bintu vya entrepreneuriat. Nk'ubushize kuko iyi conference igize gatatu, ubwa mbere twari ko twiga ibintu bituma umuntu atiteza imbere. Ubwa kabiri turaraba umuntu ashobora gutera imbere uko aba ameze, un leader. Ubu rero turiko twiga ibyo guhindura mentalite, ivyiyumviro bijanye no guhindura ivyiyumviro wegereje kwiteza imbere mu bintu vya entrepreneuriat, kandi bijanye n'ibihe turimo canke naho turi. Urumva n'ibintu bitatu: guhindura ivyiyumviro bijanye naho uri n'ibihe turimo, hanyuma kandi bitumbereye kwiteza imbere. Hari icyo bitandukanye ko ibihe byatsi ko murabe ingene hiteza imbere, turavye ibihe birimo kumbure, turavye ibihe bya kera n'ivyubu, hari ubudasa buhari vyotuma mugira muti reka duhindure uburyo bwo gukora, mugira
ugereranije n'ibya kera. Murakoze cyane. Mu bisanzwe icyo ndakubariye sije turiko dukorera kuno munsi kandi abanyeshuri turiko turigisha baraheza kaminuza turiko turabigisha, igihe bayihejeje ugasanga ntibiteguye, bibaza ngo bazoronka ubuzi bwa leta. Muga twe tubahamagarira kwiyumvira hakiri kare, tukabahamanira guhindura mentalite nk'utwo turi ivyiyumviro, cane cane bariko bakora ibikorwa byo bateza imbere, bakaja hamwe bakiyumvira bagahindura uko kera byari bimeze, byarahindutse. Nico gituma abanyeshuri ntitubigisha gusa ivyigwa byo no kwita teorike, bigisha n'ibindi vyigwa bibatuma bahindura ivyiyumviro kandi bagakreye imigambi yabo. Turanabafasha kuja hamwe, tubahamagarira abahinga rero, ari abahinga babibayemwo, ari abahinga bavyize, kugira ngo dufate umunsi, uwo munsi dufate umunsi umwe mu kwezi, tugahurira hamwe tukagira deba, tukeshanja, tukabona intambamyi y'ikibazo tuba twafashe kuri mu bisanzwe ni nka universite nk'ishuri kaminuza. Twariyumviye tuti muri kaminuza hategezwa kubaho échange, hategezwa kubaho deba. Twebwe rero turafise umugenzo twatanguye yuko ku kwezi buri kwezi cyane cyane mu mpera dufata umuhinga akaza kaduha icigwa kubijanye na sije tuba twatoye. Aho rero twirindiye ihinduka kuri twebwe nyene na twebwe ababa barimo, turindi hinduka cyane cyane ku banyeshuri bacu, turindiye nihinduka ku babanyi, kuko si igikorwa twikorana. Turatumira ababanyi, mwabibonye niho bari, tugira ababikeneye bose bakaza, tukagira discussion, tukagira échange, tukagira débat kuri ico kigo tuba twatoye cyo munsi. Ibintu vya entrepreneuria ni bishasha mu Burundi, ni bishasha, hari abantu bataravyijukira. Nico gituma rero dutera kamo yuko leta yo bifasha cyane. Turashima cyane ko leta yashinze banki des jeunes canke banki y'abarimyi. Aha rero twebwe natwe duce tugira amanama, duca dubarira abanyeshuri bacu bagakwirikira cyane ubwo buryo leta yashinze kugira ngo ba beneficiaries baronke ayo mahirwe leta iba yashitse. Leta rero ikindi twoyigira nuko yobandanya igahimiriza n'ayandi mashuri canke n'abandi bose bagahindura ingendo, bakabona ko kandi yarabitanguye no muri plan national de développement birimwo yuko harimo imigambi yo kwiteza imbere, harimo imigambi y'ubuja aho leta ama entreprise ya leta n'ayabigenga aja hamwe agakorana, aho twoteza imbere ibintu vya entrepreneur. Akamo nuko twoyisaba yuko yokwamishira imbere imigambi, kuko murabona ko ubuzi bwakenye kandi busigaye bugora.